ubuzima bw'abahamagawe bugizwe n'ikintu mu kirundi sinzi ngene nashaka kucita mumfashe, ikintu bita solitude. Solitude mu kirundi ni gute? Sa? Ubunyakamwe. Okay, reka dukoreshe ijambo ubunyakamwe. Kuba wenyene. Kuba wenyene, ubunyakamwe. Muramaze gusoma verset biblique bakunda gukoresha kenshi bariko bararaganisha abantu bashaka kubaka cyangwa bariko baratwigisha votre congé. Hariho verset biblique ivuga iti ngo si vyiza ko umuntu aba wenyene. Si vyiza? Mwumvise ko tari vyiza? Si vyiza vraiment. Sasa ikibazo canje ni none ko atari vyiza ko umuntu yibana wenyene, kubera iki tubona Yesu ari kumwe n'abigishwa hama Bibiliya ikatubwira ati ngo maze Yesu ngo acara bavamwe acagenda ahantu ha wenyene. Rindira kubera iki tubona umuntu umva tubona abantu nk'aba Dawidi igihe Imana ihura na Dawidi cyangwa igihe yaronki kumuvugishwa. Dawidi ntiyari muri Paris, Dawidi ntiyari muri eglise, yari ahantu ha wenyene. Aburahamu igihe Imana kugira ibanze kumuvizita ambwira ati banze utandukane na Lot kuko nturi wenyene, kuko ndagukeneye kwanza ugenza gusanga uri wenyene. Alors ko atari vyiza ko umuntu yibana wenyene, kubera ikintu n'Imana yagumibwira abantu ati nimugende mucomoke mube benyene, va muri groupe gato yiva muri rigara comoke gumuri wenyene. Kubera mu gihe uri wenyene kandi Imana izi ko atari vyiza, Imana yonyene Imana ikiza kugusanga kuko ntishaka ko uguma uri wenyene. Imana yonyene ikiza ikikugumbira mukaca mwisanga muri kumwe n'Imana. Si vyiza ko umuntu aba wenyene vraiment. Ariko kandi si vyiza ko umuntu agumana n'abantu kuko arariska kudahura n'Imana, kuko Imana mu kuvizita umuntu n'uwo muntu yabwiye ngo ari wenyene. Uwo Adamu Imana yabwiye, uwo Adamu yari wenyene, yaje kumubwira ngo si vyiza kuba wenyene kandi Adamu yamusanze ari wenyene. Hariyo umugisha udashobora kwakira tanke uri muri environnement imwe n'abandi. Kubera iki umuntu yahamagawe il faut ko Imana imutekeramo amaide ari particulier kubwo ikibazo iyo si iba isanzwe ifise. Nico gituma Imana yama yiyaranje aske umuntu yahamagaye kubwa tashikanaka soit irabuskira ibintu ukisanga uri wenyene, ukisanga nta bantu bagufasha, nta bantu bariko baragusupportinga, ukisanga abapartenaire bakwikase, abagenzi bakwanse. Kumbe sivyo, uri mu Yosefu ariko araba prepare. Donc bisaba ko Imana igutandukanye nabo muvukana. Kubera iki? Kubera wewe ni wagenda wenyene muri gwagobo ukaza kuvayo uraza kuduga wisanga uri premier ministre. Hama baba ndi muvukana ikihinduka opportunity yo kubasangiza ibintu waronse uri wenyene, kuko uri wenyene Imana irazika kugumbira. Bibiliya ivuga ati ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Ni umve uri kurondera Imana nturonka amahera, amahera arafise kundi kuntu bayaronka. Uri kurondera Imana uronka Imana. Donc Imana ihinduka impera yawe. Donc ugiye kuyirondera Imana ikivuga ati petit, tu es en train de me chercher, alors je reviens. Imana ikakiza ati ndahajere. Nico gituma Bibiliya ivuga ati ngo Yesu yahawe izina risumba yandi mazina yose. Mugabo mwibuke ingene yaronse iryo zina risumba yandi mazina yose. Yayaronse mu gufa kumusaraba ari wenyene. Abigisha bibereye hariya bamutaye ba Petero ba Yuda wewe ngira yaraje kwitera akagozi. Yesu ari wenyene kumusaraba ariko araboroga mu mugabo amemta tanke uri kuborogana n'Imana. Yo frère, uborogana n'Imana uzotwenga gusumba umuntu wese kwisi. Donc utahure combien Dieu te fait confiance mu vyaguhamagariye. Hageze kuco Imana yaguhamagariye si inkomezi zawe zikora, n'ubwenge bwayo bukorera muri wewe.
nico gituma umuntu nka Yosefu nta hantu tuzi yize ivya gestion. Mugabo Yosefu ni umuntu yagendanye n'Imana, afise mwemu w'Imana, tellement que agiye muri prison yahinduka prison yaba ari platform yo expose ubwenge bw'Imana buri muri we. Agiye hehe yaba ari platform ituma ubwenge bw'Imana bw'exprima kugira butorere inyishu ikibazo cy'abandi bantu. Rero Yosefu akana gatoyi kaguma kaduga tellement que malgré que Farao atari umuyuda ntiyasenga Imana yaba Yosefu, yavuga ati bana ndari nifuza vraiment ko nokorana n'abantu dusangiye ikigwamana cacu, mugabo ndavye abantu dusangiye ibigirwamana nta bwenge bafise kwera, nta bwenge bafise. Sasa kubw'ineza y'igihugu ndabona Yosefu muri we harimo impemu y'ubwenge. Bene data, tanke impemu y'ubwenge iri muri wewe, umuntu arashobora kwanka background yawe, umuntu arashobora kwanka Imana yawe, mugabo ubwo bwenge arabukeneye. Ubwo bwenge ntashobora kuburesista kuko ataburonse business yiwe ntitera imbere, ataburonse igihugu ciwe ntikiba bien ordonné. Nico gituma Farao yavuze ati ebana, je none mbonye umuntu ashobora kumbwira ibintu bizoba mu myaka indwi, none mushaka ngira ibintu byakaba umwana wa mama, je nyene umuntu afise ubwenge. Bene data, mwizina Yesu ndasinze ngo Imana ihagurutse urungenwe rufise ubwenge muri kino gihe. Munda kuvuga nti Imana si motivation speaker. Motivation speaker arakubwira amajambo kandi navyene birakenewe, yes. Mugabo Imana igihe ikubwira ati ntutinye nibirikira ku motive. Donc Imana igihe cyose irungitse ijambo muri wati ngo genda wamuhizi umunyenkomezi, nibirikira kwankuraja, si mot d'encouragement, ibiriki kumenyesha ico yamaze kukugira. Bibiliya hariho verse ivuga ati ngo Kristo, ngo Imana yiyujuje natwe, il s'est réconcilié. Donc ministère de réconciliation, ubwa mbere ministère de réconciliation umuministre wayo yari Yesu. Umuministre wa réconciliation yari Yesu, niwe yari Bibiliya ivuga ati ngo ni umuhuza hagati y'umuntu n'Imana. Hama Paulo acabandanya avuga ati ngo iyo ministère canke ico gikorwa cette fois-ci ni kikiri ca Yesu, ngo ico gikorwa ngo yaciye kidusigira igikorwa c'umwuzuzo kugira duhuze abantu babiri, umuremyi hamwe n'uwaremwe. Niyo ministère yacu ngaha kwisi. Nico gituma igihe cyose abantu bakeneye Imana ntibari sanse guhura nayo mu ijuru, ntibari sanse guhura nayo ahandi hantu, bari sanse guhura nayo muri wewe. Ni wowe ministre, ni wowe iyo vehicle igenda itwaye ubuzima bw'Imana.